je ngiye kubira mu bisanzwe bariko bakorera ku bintu byose yaba iyo intelligence bariko barayikorera ko yaba beauté bariko barayikorera ko iyo umukobwa mu bisanzwe nk'ubu Elvis ashobora kuvuga ngo uyu mukobwa ni mubi ariko wewe wamuraba ukavuga ngo ni mwiza ni ukuvuga ngo wewe ibyo ukunda ibyo ufatira kugira ngo ubone uyu mukobwa ngo ni mwiza sivyo pastor akorerako kandi nande sivyo nkorerako rero twe ndavuga biga classement yabaye pejewe Jovaride mu bisanzwe oya yitunganye tuze kuba turi kumwe n'igitega kuri umunsi wa gatandatu ku munsi wa gatandatu hama tuze dukore live bose batubona hanyuma tuze rega nawe ubwira ikintu kimwe pass ibihe vyiza ku bantu bariko baradukurikirana nizere ko mumeze neza je meze neza ku ruhande rw'iwanje ku mazina y'iwanje ni Pastor Nahimana shaka unyito Timote nyitwa Israel Hanga ry'Imana nyitwa super manager ayo yose n'amazina y'iwanje nizere ko mwese aho muri mumeze neza ndabaramukije nkizera ko abo turi kumwe mushobora kuba mwahejeje kuba mukora sabone abatarayikora na kanya keza ko kuyikora namwe mwayikoze congratulations kandi mukore like and share kwa kino kiganiro kandi tugiye kuba dukora we back again this is White Vision TV shora kuba udukura ku zindi platform nka Facebook canke Instagram kandi kamwo White Vision TV guco ukazozura ronka ama actuality neza n'amakuru ataba yaciye hano kuri White Vision TV biri official so nizere ko rero tugiye kubana neza tukinjira muri Miss Burundi 2025 canke muri Miss Burundi 2025 tuva mu gisagara ca Bujumbura inyuma yo gukora amajonjora tugasigarana abakobwa agera ku bakobwa 60 neza turiko turaviza ku munsi wa gatandatu itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu neza mu gisagara ca Gitega muri Hotel Sunlight Hotel nizere ko umwe muzoba muhari ariko ico tubemereye atagihindutse iyi Miss Burundi ntabwo muri ko murabona ama actuality ariko nka White Vision TV we back again neza nizere ko muzoryoherwa so turi kumwe n'abatumigwa babiri tugiye kuba duca hirya no hino ku vyaranze Miss Burundi yatangura bakira abakobwa 70 ubu dusigaranye abakobwa 60 harimwo imvukira nyinshi za Bujumbura imvukira za Gitega canke intara nziza yagutse ya Gitega eka nabandi nka Makamba n'ahandi ariko kandi tukizera neza ko igihugu cyose cyaserekwiwe dushakamwo umukobwa umwe azoba Miss Burundi 2025 n'abadofine babiri ndavuga premier dauphine na deuxième dauphine hamwe na Miss Popularity ese ninde bagiye gutwara izo kamba canke ninde agiye kuba atwara ikamba ya 2025 vyose muze kwa mugumana natwe kuri World Vision TV ubanze ukore sabone guco uzozura ronka ama actuality turi kumwe n'umukobwa mwiza nawe twakwitwa kari Miss 2026 ndakivuge nkuko n'uyundi muhungu umwe sinzi ko Mr izobaho Mr Burundi hariya Mr Burundi baho je ne sais pas reka ntangurire mbibasha ntangure the left or the right ladies the first okay ndakuramukije murakoze cyane ku mazina yiwawe je ndakuzi kari Mige n'ayandi ariko ndagusabe widondora ku mazina yanje nitwa Angelis Giraneza Angelis Giraneza lo 14 février yaragusize lo 8 mars ntegusize gitayari kabisa cyaro 14 février wari hejuru kugasongera apana buke cyane kumbe yarujya mutibe ndakwakiriye musaza asante sana kwijezi ya Barcelona iyi murayizi unifate na micro first of all kugira ngo tubashe kuganira jezi ya Barcelona toujours Barca kweri ki Barcelona murayizi nitunda tuyivuga mu mateka murayizi nivyo yarayikoze ejo murabizi ejo mugango byavuye kure ngagatsindo kamwe byavuye kure mugabe twaratsinze inyishu nuko twatsinze nta kibazo uyu nayo kumbe muri kumwe nawe fanana we ninde mu mere micro aho gafana rero akenshi usanga atanabashiri baronka rayivuze uramuvise kandi nawe sheri wangafana Barcelona noneho hano muzohurira numvise jya muri Barca ukabaye ni equipe ya maraso n'umugabo wabera pe oya Barcelona yarabikoze bakora ku kibanza ca mbere uyu munsi barusha amanota atatu
bafite 54 twe uyu munsi Barcelona ifite 57 kubitirwa ni wanyu ibaze are barakugonze roturu baragonze kandi naga 5G twe nizi gukoresha 4G 5G every day ivyo birarangiye twinjiye Louis Mars ariko mu kuvuga Louis Mars yacu reka tuyivugire mu ntara nziza ya Gitega canke intara yagutse ya Gitega aho tugiye kuba tubona Miss Burundi 2025 en quart de finale mwamaze kubibona ko ni ihigana izobera muri Sunrise Hotel Igitega ni hepfo ya stade aho hagiye kubera en quart de finale ku bakobwa bivuga ko bara bakobwa sawit ariko uyu munsi bakaba basigaye harimo abavuyemo mwebwe Miss Burundi 2025 igitangura nahigeze mwayibona gute turahera kuri Elvis Miss Burundi 2025 igitangura urabona ko yiyandikije abakobwa sawit kandi mu kwiyandikisha bose bari bakeneye ko target bari bafise ni imwe gutsinda kuba bambere gutwara Miss Burundi 2025 Miss Burundi 2025 kwambara ikamba mwogi uraraba muri jire bagiye barabakrasa urumva genda barabakasa bivanye n'ivyo bafatiye ko ariko vyumva ariko n'ubunye finale nirahera unabizi turarindiriye kuko habura n'ababiri y'agatsindo ariko hari abavuyemo hajya dukeneyemo Miss Burundi dukeneyemo n'abadofine beyo babiri tukuramo na Miss Popularity baravuyemo niyo mpamvu ndiko ndakubwira ati ko hasigaye finale imwe yo kunoma abo bantu si finale imwe turinjira muri en quart de finale haze habeho endemi twinje na final ariko kandi babona ko abakobwa by'ukuri bariko baravyitwaramo neza Mige wewe iyo ubonye abakobwa cyambere babona ko muri characteristique habamwe ubwiza hakabamwe intelligence mu bintu hasabwa abajye bakobwa we nk'umwigeme nk'umuntu avuga ati vy'ukuri bijya bishira hejuru umwana w'umukobwa n'umwigeme mu kumuha na cyane cyane mu kwinjira karanga na cyane cyane no gupima ubwiza bwanyu harimo na intelligence ko bwawe bawe wiyumva gute bon turempa numva ari ibintu byiza cyane kubera ko muri Miss iyo uramutse ubyinjiramo umenya ibintu byinshi barakwigisha ukubana n'abantu barakwigisha imico y'ikirundi cyane cyane kandi uragenda urungura n'ubumenyi kubera ko urumva nyene uyu umuntu akwigishije kubana n'abantu abakwigishije ikintu ciza cyane kubera ko muri vie sociale tugomba kubaho tuzi kubana n'abantu bose rero hariya I hope yuko uhurira n'abantu benshi bafise imico itandukanye bava no mu ma province atandukanye nibaza Miss vraiment ikintu ciza cyane muri Miss Burundi turabona ko barafise critère ariko kandi wengira ndakubazi nivyo hariho ubwiza akabaho na intelligence ariko nigikonta cyane na ma projet tuvuge nk'umwana do 18 kuko abari mu yarya higanwa ukuze arimo ni 25 harimo aba 18 ans 19 ans 20 jusqu'à 25 niyo muntu akoze arimo bitamo ngo nuwe ngakuze ngo n'umusaza ariko kandi reka ndakubaze umwana w'umukobwa kuri 18 akaronka projet a présenter muri Miss Burundi tuvuge ko abakobwa by'ukuri namwe nabwo mukiri bato a 18 mufisa ama projet aremereye mwo kwereka igihugu baba rega mu bisanzwe ngo bavuga gute mu kirundo bavuga ngo kuba muto si ngo mbe muto simbi gito donc ndashobora kuba ndi muto sinde gito ndi muto sinde gito donc ndashobora kuba ndi muto mu myaka sevre ariko ugasanga mind ziri ahantu nyene ndazi ziransumba rero mba numva yuko umuntu tugomba kumusuzugura sevre hajya urana yuko hariho abana ba 18 ans nyene 18 ans urumva umenga n'umwana shushe agomba kuja mind ziwe nizo kuja mu birori ni enjoying mugabo kandi hajye nyene haba harimo abakobwa baba bafise mu mutwe bavuga ati iyi projet ndayikoze goshikana igihugu ngahana rero je mba numva yuko umuntu kuba ari muto mu myaka ntibimubuza kugira maturité kuba ariko aradukurikirana ujya muhungu twaganiye byinshi ariko yibagira kwipresenta yitwa Elvis na kabire gato gatekeye Imana nini benshi aramumenyereye kuri Wide Vision TV hano nyene ariko nkizera neza ko nawe nari karakurikana rino riganwa rimeze neza Elvis we uba ubibona gute mu gihe hatunganywa Miss Burundi gusa ntihatunganywa na Mr Burundi oya barakwiye kugira peut-être ngira sinovuga ngo ni kubera ngo ari Louis Mars uko Miss Burundi yamihari oya twibukanye mu mwaka wahera yarasivye ku bibazo batadusiguriye ariko urabona ko mu uyu mwaka inyuma y'impare nyinshi kuba barabategura Miss Burundi ariko yagiye kuba isubira
ku mugaragaro bisobanuye iki tugiye dusaba abategura Miss Burundi badutegurira aba Misters nabo je ndakeneye murabona ko apparence yiwanje apparence yiwawe nawe ko waja mu mahigano urafise imigambi remereye yo kugohereza igihugu n'abajene irahari kuko abajene hariyo matite bafise mu mutwe Jean novuga ku bavyeyi nkuko yavuze muri iyo myaka ya 18 barabona cumengo n'abana bashushe bakeneye mu matara muziki ibintu ari show naravyumva mugabo niyo yisiguye ko abo bana ari bose hari abandi bana baba bafise ivyumviro bigera kure abandi bana bafise ivyumviro birashe bashobora kuyipresenta ku buryo n'abantu bakuze bashobora kuvyumva bakavuga ati no uwo mupete nakiri muto arakeneye abantu just bamufasha kuduza ivyo vyumviro vyiwe so dusimbire muri Miss Burundi past ugiye kuraba neza ibintu barabirako nkuko babivuze bararabara ku bintu byo just ama project hamwe ubwiza na balance uko ugiye kuraba na intelligence ariko paze jengi ngiye kuraba neza ugiye kuraba bajya baro Chris vyukuri ndinzira nakekiranye ko abantu bateguye Miss Burundi bibajije cyane ku bijanye na project kubera iki kuko Imana reka tuvuge uvuga ikintu hariho na proof kuko abari nyuma arabibona mu ma ecran amafoto ariko aracamwo dimo baraza kuba babona ivyo uri kuravuga yego uziratanga na proof kuko fact amakuru no gutanga fact reka ndagoye fact iboneka genda urabe classement ya mbere yabayeho aba le diplôme abakoga no kuko Imana niwo vuga ngo bari presentable ku buryo ugiye kuranga inomero 96 cyangwa karabizu zindi kuko niyo yabaye ya mbere nakuravyumva muri classement ya mbere yabaye kuravyumva nizere nakikiranye ko barabiye ku bintu bya bibajije cyane ku bintu bya project naho kubijanye n'utuntu bote past reka baraza ko badujiramwo ama image amafoto muraza kubibona n'utu video tumwe na tumwe video uraza kutubona Lize we kuri ico kinavuze kuko hariho bote then ubwiza apparence then physique kuko hariho ni metero utatezwa kurenza n'ibiro utatezwa kurenza ariko kandi ujya avuze ku kibazo ngo ca bote urabona ko waba ariko barakorera cyane ku ma project we ko bwabibona gute ku kibazo ca bote jengiye kubira mu bisanzwe bariko bakorera ku bintu byose yaba iyo intelligence bariko barayikorera ko yaba bote bariko barayikorera ko rero sinzi what do you mean shate uvuze yuko nyene physical na backup nyinshi twaronse nawe ugiye kubiraba mu jaye n'amakuru tudakora nk'abamemezi ifoko dukora nk'abantu bari professional dukeneye ko batoramo umukobwa w'ubwiza w'uburanga kandi afite ubwenge ikirenze ko afite na projet iremereye yes basta je kuno ndabibona mu bisanzwe iyo umukobwa mu bisanzwe mubu Elvis ashobora kuvuga ngo uyu mukobwa ni mubi ariko wewe wamuraba ukavuga ngo ni mwiza nukuvuga ngo wewe ivyo ukunda ivyo ufatira kugira ngo ubone uyu mukobwa ngo ni mwiza sivyo pastor akorerako kandi nande sivyo nkorerako rero tiko ndavuga biga classement yabaye pejewe Jovaride mu bisanzwe oya yitunganye tuze kuba turi kumwe n'igitega kuri umunsi wa gatandatu ku munsi wa gatandatu hama tuze dukore live bose batubona hanyuma tuze rega nakubwira ikintu kimwe pass mu manuzenye mu bijanye n'imetero baravuga ko hagati y'umutumba a 70 90 cm ukora vyumva mu anye mu parase yinda naho Jean Taille bavuga kuri centimetero 60 à 75 ariko past muri Miss Burundi narawe mu mukobwa Mama Rege novuga ko ari Mama Rege aravyibushe muri make aravyibushe ahubwo je narinzi ko ari umuntu just novuga mu mipira mu bajyane mu mipira ya football twita ramasere abaramasere bajya bazaratora bazabaratore narinzi ko ari umuntu yamutwaje nk'ikigapo yafise umuvyibuho urenze uriko vyumva ku buryo ayo masentimetero bafatiyeko utokwemeza neza ko ategeza kuba ari muri Miss Bunga natanga yari abariko baradukurikirana muze kwa muduha commentaire murabe ku bintu bisabwa n'ingene bariko baratora tugarutse kuri Lize ni staff igizwe abantu bari muri jury ariko nabandi bafashanya staff y'abantu 20 urabona ko no muri jury harimo sex feminine canke abakobwa canke igitsina gore mwe kubwabo mu vyiyumvira ubifata gute muri jury harimo sex feminine
je ndabifata neza cyane kubera ko ntega ntitugomba gukumirwa ya icambere ntitugomba gukumirwa kandi novuga gute no muri jiri none ko rikaho wumva yuko hojamwo nani genre masculine mba nibaza ko kubera ari higanwa ry'abakobwa hagiyemwo abakobwa ko bashobora kugira piti oya haga anye mu bisanzwe Pastor muri Miss Burundi ufate ka micro kugira ijwi bariko baradukurikirana batwumve neza muri Miss Burundi Pastor impamvu muri jiri harimo abantu b'abakobwa barameranje kubera urana nk'ubunye bashizeho abahungu gusa mbo twese ugiye kubiraba reka mvuge mu bindi bihugu byo hanze urashobora kubona ama classement ahaba uravyumva bariko baratanga ama award uravyumva nkujya Tyro muri South Africa yatwaye ubushimwe butanu muri Amerika icarimwe uravyumva kandi hari ubushimwe bumwe atamerita uravyumva bisobanuye iki hari ikindi kintu kiba kiri behind hari ikindi something's behind hari ikintu kiba kiri behind uri kuravyumva niyo mpamvu uri haca hategerezwa kubamo ikintu cyitwa melange urumva bakamelange bavuga toke ko vyari biri bisanzwe birimo n'abakobwa bikitwa gupfukapfuka kuravyumva ya genre niyo mpamvu peut-être bavuga ati reka dushemo n'abakobwa kugira basi bigire umuco. Okay. Rize tugaruke gato kuri wewe mu myaka yahera Miss Burundi 2023 niwe yarahari baramwidogera cyane bikavugwa ko imigambi yashikirije ngatashoye kuyirangiza vyukuri ukabona ka erreur arakantu gahaba kahanze abana babigeme cyane ugasanga ame mu maproje atuma batogwa n'ubwiza bwabo ntibariko barabukoresha neza na cyane cyane ku kijanye n'amaproje abayiyemeje biva ku kintu ku buryo bwa sponsor batamuha bijya biva ku kikubana b'abakobwa baguhemika icambere nibaza yuko wacajamo no kwijajara wewe mu bisanzwe erega nyene agomba gutanga irya projet iri navuga gute irashe kugira ngo yumve yuko yoba selection rero nibaza yuko iyo amaze kuronka irya kamba ni kuvuga Miss Burundi bahejeje ku munomba aca yumva yuko arijajaye biraheze nyene yama projet akaca mugaki bagira yuko hariho projet yavuze yuko agomba gushitsa simvuze ngo ama sponsor nkayo baronka c'est vrai ko bayaronka canke ntibayaronka rero no mugabo je co numva yuko harabo mu kwijajara ukabona menga co warondera waragi nyene carakwiye kandi waragize izina wararyanditse voilà amateka nyimba ari yo motoka nyimba ari yo mahera nyine wararonse byo Elvis commentaire ku bakobwa usanga batowe nka Miss Burundi ubona ko ivyo biyemeza batabishikako we ko bwawo bibona gute je ndibaza ubwa mbere na mbere hoho kuri Miss Burundi ujya ahari de aherusa 2023 kuba atarashikanye nibi ata mu bintu byose yavuze peut-être ashobora kuba yara ata sponsor yigeze aronka peut-être room kuko biravugwa cyane ngo biraza kuba vyica Miss Burundi ugasanga n'izina yanditse mu gihe ciwe muri uwo mwaka ntaco bimufashije ukabona ko nkaho hakujya umuntu akiba Miss Burundi Miss w'igihugu aba ari umuntu ageze ku rundi rwego then iyo titre izoguma imufasha gushika ariko utwe Miss Burundi watelane ugasanga bihereye ngaho agitanga ikamba twamwibagiye twibagiye nuko yatowe niki no muri jire bugi harimo amakosa pazi harimo amakosa cyane ati gute bana en 2023 aba promoter twaragize ama research kenshi dusanga n'ibintu bamwemereye ko baza kumuha burya vyabaye ivyo kwifotoriza ko gusa akarorero nkiki yaravuze ati ujya muduga uheruka kiyagiye nyene n'aba promoter barawurekramye urumva harabaye ama benz menshi menoto aho woba winjiye muri Miss Ngoma muri Miss Burundi generally mu Kigobe hajya kubashinwa imodoka barayimuhaye arifotoza ibiri after just no bishigikira kuko imodoka bayimuhaye ku mugaragaro twibukanye ko yari yatanzwe na bank ntashatse kuvuga kuko itarisha amahera promotion ariko kandi ijya modoka arayimushikiriza ariko ndi kwibaza kuri zijya projet aba yiyemeje kagiye kurangura
impamvu atazikora nk'ubu Miss Burundi 2023 ni benshi wona babaza n'abarundi benshi ibice byinshi kwijana umwagije ati n'izina rye bato bakimwibuka ariko gapasi nanje ngira ikibazo kimwe eske kajya ama projet aba yashikirije burya anye muri bijya vya Miss Burundi hari ama band amwe aba yiteguriye kwasira ayo ma projet aba yavugiwe aho hantu kuko ujye tanze project mu bisanzwe adandaje projet uravyumva hategerezwa kuba hariho yandi ma company canke ayandi ma band ategerezwa kucagira iki amufata ku mugongo gukora ivyo bintu kuko nafise uburyo gukora ivyo bintu turagaruka cyane nabajya bategura Miss Burundi ingo uyu mwaka iri tungana na ingomag mu mugambi wa ingo tujana then hajya je ndibaza nivyo barafixa bakarondera ama sponsoro dans bank canke handi bakayabaha kugira baronke ubushimwa atanga mwe n'ijya modoka eske nkagaruka nta gisata cyo guswiva kuko mwana w'umukobwa aronka ibikenewe byose kugira akoreshe za projet kuko hano hantu haratuma ko abarundi twese twibagira Miss Burundi tukabona ko nta kamaro Miss Burundi afise ugasanga tuguma twibaza Miss Burundi kwa kubera iki yo kambe hari afashijwe iki afashije iki gihugu ugasanga vyibagirana aho no gusanga ko no gutembera rimwe na rimwe atembera twese tumubona then muri ya modoka ugasanga Miss Burundi turiko turahurira n'ahandi hantu tutateza guhurira ntavuze mwe kubwanyu tutebe hano hantu project na sponsor n'aba sponsors biza guhwana gute mu buryo ko Miss Burundi tugenda tukamubura burundu ahubwo ikintu twe turiko turasaba niki abo bantu borganiza Miss Burundi vy'ukuri nkuko waruvuze bategure habe hariho ibisata kubera umuntu ashikirije project Past urabizi ko muri ivyo bihugu vyo hanze hari abantu batunzwe no kudandaza ama projet yiwabo gusa kabisa tegura projet plan byose agahita zishiraho akazidandaza uravyumva rero iyo abamisi bacu bashikirije ibi vyiyumviro harakwiye kuba hariho ibisata nyimba bidahari turabisavye ibyo bisata babikreye bibe bihari canke habe hari andi ma band yasira akavuga ati no ibi aya ma project abamisi bacu bariko barashikiriza twebwe turahari kugira tuyafate mu mugongo mu bijanye n'uburyo bufadika amafaranga ama sponsor ukora vyumva tureka kuvuga ngo mu minsi ngo ya presence projet and then yaciye mu muyaga nituzi ngo vyahereye reka mbaze umwana w'umukobwa mu gihe tuba turiko turavuga Miss Burundi nivyo hari abakobwa bavyishimira bakiyandikisha ko bwishi sinzi ko yibonye ugasanga barabihurumbira ariko yo tugiri mu mahiganwa nyezina ugasanga hari n'abasivye kandi bari gutogwa twibukanye ko ari abasivye no kugira muri yenka ari abantu ari abana b'abakobwa bari babimerita kuzamwo kandi no kuri liste bariko ariko batatonze bijya bintu biva kuki nta muco mubibonamwo biba biva kuki je hagiye nibaza yuko kuri avi wakombure tuzobaza n'abandi à mon avis mba numva yuko swat yagize ubwoba kubera ko sha monami birashika kuko baba ariko baraca hejuru yacu kuri red carpet baba ariko bari marka ukundi kuntu de marche avec visibilité y'ama fashions runaka bayatanze sponsor ukura byo si ico cy'ubwoba kirimwo kandi nyene agatakaza ya self confidence aba yatwaye kuko akigenda hajye nibaza yuko umuntu kwanza sivyo nibaza umuntu wese agenda muri Miss Burundi aba afise self confidence rero uko yarabiziga atari ko abisanze hariya c'est vrai ashobora kuba yana yabaye selection nyene bakavuga ati wowe urapa nyene ndaguhaye pass rero bitewe n'ukuntu abona imenga imbere afise ubwoba bw'imbere ati nzohava maramara ibiki nibiki kaca yumva atakaje self confidence akaca bivamo canke ugasanga bon nitwobica ku ruhande ugasanga nyene hariho nk'ibintu asabwe mugabo atari capable yo kubitanga pe hari kumva ko ngo umukobwa bari hajya ngo bafise staff imukurikirana then kesas muri mu myitwarire yiwe ugasanga hariho ingene bamukurikirana mu buryo bwiwe canke bwihariye mu gihe baba mubonamwo image nziza ashobora guserukira igihugu ukaza wumva hariho ibintu bashobora kumusaba mugani wawe adashoboye kugira ariko kugeza ubu turabona ko jiri atabyishi barayivuga ko ingene kiravyitwaramo we ko bwawe nk'akagwego kubitira jiri kuko turashaka kiriregano rizotandukana n'ayandi mahigano Miss Burundi abimerita kandi akazoshika ku ma project iwa we ko bwawe kuri jiri hari ico uyivugako
bon jiri cono mera nk'uwagiraga Crenday nuko kuri nyene bari muri jiri barabe man ivyo umuntu yerekanya pana kuvuga ngo urya muntu kuri ko ndamuzaha twahuriye muri iki duhuje niki ako kaerera ko usanga biriko ratubora abarundi benshi ngo no kwa naka ngo twahuriye aha ni mwene mama ngo papa wiwe yakoze ibi kugira ngo umwana wiwe voilà ibintu vy'amazina nibaze ko byoja ku ruhande kuri ko Nyarucari arimwo hashobora kuba afise projet irashe gusumba uriya mwana wo mwaki ugasanga aravyujuje byose que ça soit intelligence beauté kwa ugasanga na ama project afite ama project aremereye mugo ugasanga kuwemwo n'izina kumbure abavyeyi be batubatse canke akandi kantu runaka ya jeni ico no sabajiri vraiment bakore nyene mani bagendere mukuri bagendera mukuri nyene bacurubanza babe novuga gute baba abajiju ba vrai mu gusozera Elvis reka ndakubaze gato mu gusozera kuko ivyinshi tuzobivuga turi mu ntara nziza yagutse ya Gitega aho uri kurabona Miss Burundi y'uwo mwaka ntirikira kurikiranwa cyane urabona ko menga hari budget batashize muri promotion cyane kugira Miss Burundi ivuga urabona ko ari ibintu umenga bicana cyane ko gake we kubgawe ikintu bokora kugira Miss Burundi ije kurundi gwego cyangwa habeho itandukaniro y'amajonjora tuvuyemo kugira twinjiye muri un quart de finale twerekeza kuri demi final izoba muri juillet icokogwa n'igiki kugira abantu bayimenye bayihurumbira turiko turanaliza neza uraza gusanga neza urane iyi Miss Burundi y'uwo mwaka na Miss Burundi yaheruka nkuko wari wivuze kubijanye na sponsor y'amafaranga kubera ikintu gisa neza bamanza kugishoramo kwanza amafaranga neza cyane kandi nibisiguritse ko amafaranga toba yarashowe birashika ugasanga amafaranga yaratanzwe ntariko arakoreshwa afise abayafise nyene migravyo kuko ugiye kubyanaliza neza urabona ko ari ibintu birimo n'akajagari akajagari baragerageje kugakuramwo mugabo karagaragaye pasi karagaragaye so rero ibimeze gute barakwiye ko uko ibintu bimeze uko bikwiye kuorganizwa nyimba hari uburyo bwatanze ubwo buryo bugaragare butangwa bukoreshwa uko ndizera nakekeranya ko iyi Miss Burundi uburyo bwatanze uravyumva ariko ni buriko buragaragara uravyumva basi reka twitege ko muri enkarfini tugiyemo Igitega basi hazoba impinduka basi baze bikubite nyimba bibintu kwikubita agashi bikubita agashi vraiment tubone amelioration yabaye uravyumva urabona ko nibikorwa adono ingene bitunganijwe urabona ko bagiye kuba bafata no muririmbyi umwe Melanin Boy agiye kuba agaragara muri Miss Burundi ariko nawe yagiye kuri titre ya sponsor kuko hari ahantu nabisomye avuga ati nk'imvukira ntara ya Gitega muze uze udufashe kwakwa mu kugaragara mu kuryosha ibirori we kubgawe babashizemo no muririmbyi ni muri yakayo kubaha agaciro abaririmbyi cyane muri kayo kuryosha ibirori oya sikayo kuryosha ibirori oya sikayo kuryosha ibirori ahubwo ni vya bindi uguprofita umuntu baramera ni boy umubwiye ati ingwa hano uturirimbire kubera hama ukaca uza umubwira ati urabona kari mu ntari wanye nk'umuririmbyi nkamera ni boy nashobora kwa biragoranye kwanga ni nkuko onye wewe ingozi nk'ubu pastor wari umuririmbyi ingozi hama bakaca baza akakubwira ati rero pastor turagusavye uzoze kudushusha kuduteramisha nk'umuririmbyi uva ingozi userukire ngozi ubihakanye n'abanyengozi biwanyu baravuga ati wa muhungu kweri nawe twamureze wapi nta kigenda ariko urabona ko ari contract yagiye kuba ahurana n'utwara Miss Burundi muri organisation ya Miss Burundi baraganira neza biragaragara neza ko agiye kuba agaragara muri un quart de finale kandi nkibaza ko ari ibintu vyiza mu kintu je ntemeye pastor iyi kintu mu sister wacu yasiguye kubijanye n'ubwoba ngo yagize ubwoba nta bwoba buhari kuja muri Miss Ngoma mambe muri Miss Burundi just bufise confidence kuburya bisobanuye iki wagiye muri nuze mu yambere ukayicika bagagukrasa ukaja no muri 60 ukabona aho giye mu ciciro ca kabiri ca kane mambe ca kane ariko uravyumva nta bwoba kabisa nta bwoba kuko uvuga ati abantu bahebera muri seconde
ugasanga nyene yarize mu wa mbere mu wa kabiri mugijo ubwo so ubwoba ubwo si ubwoba barafite ubwoba hari umuntu yogira ubwoba bwo kwiga okay reka nkubaze gato bakwegereze micro ndakubaze iyo turiko turinjira neza muri Miss Burundi hari ama training babaha hari guhura na Miss Burundi agashikiriza ntaye yiwe y'ubuzima abayemo we ku bwawe nka klende ko hajya abana b'abakobwa tutazosubira kumva ngo ku mukobwa ngo yikuyemwo ngo yasivye reka twirengagiza ibiba behind twe tutazi biriya bintu ntabazi ivyarimwo ntabwo araba mature y'ukumva atazi ivyarimwo we ku bwa nkaga klende wo bavunirane nk'aka jewe icambere novunira nyene nobwira abantu bitabira amarushanwa y'ubwiza nibaze yuko mani ugende ikintu uzi ibiberamo byose kugira ngo nyene utazuza kuba yetone ngo ngo ibi ngo sinenzi yuko biramo ni Miss Burundi genda uzi kila kitu ube waratohoje ibintu byose ubu bifise ngaha hama pana nyene bizobarinda kugira ubwo bwoba bwa hagati na hagati mu rukino hama ngusohoke nyene ikibuga mantara ndabashimire cyane mwe twariko turakora numva ko ni deba iryosha ariko tuzonayigaruka ko neza aho ubona ku munsi w'ejo ari ku munsi wa gatanu ku munsi wa gatandatu neza mu ntara nziza yagutse ya Gitega aho azoba ariko haraberamwo un quart de finale kuri Sunrise Hotel mu ntara nziza ya Gitega. Elvis ndagushimire cyane. Ndagushimire pastor. Liz nkunde ndagushimire cyane ibisigaye tuzobivugira mu ntara nziza ya Gitega. Ndagushimire cyane Liz. Shimira abantu bose bariko baradukurikirana nizere neza ko mwamaze kuba mwumva isesangura na bimwe bivugwa muri Miss Burundi 2025 ni nyuma yaho Miss Burundi tabaye 2024 ariko yuguruwe kandi na ingoma ku ncuro yayo igira kandi ariko turabira hamwe umukobwa mwiza w'uburanga wo muri uwo mwaka wa 2025 vyukuri umukobwa mwiza atezwa gutogwa ariko kandi turabire hamwe eske imigambi akora imigambi yiyemeza eske arayirangura aba sponsors eske dukeneye ama banke gusa ntabagwiza tunga bazwi hano abafise n'ama project abakomeye twizere neza ko abantu bari muri Miss Burundi bagende vy'ukuri borganize bashake vy'ukuri ibindi bintu vyose bikenewe hama n'ama media tukizera neza ko bazoyorohereza haba mu ngendo zabo kandi no kwinjira aho usanga rimwe na rimwe biriko biragorana mu buryo bumwe canke ubundi turazi neza mu bindi bihugu hariko haraba Miss Burundi hatezwa kuba havugwa ibintu byinshi ariko twebwe urabona ko umenga turi mu gacerere ariko nkizaza abantu bo kuri Wide Vision TV ko mugiye kuba muza murakurikirana amakuru ku mwanya ajanye na Miss Burundi ugende udufollowing ku mapage yacu ya Wide Vision TV kuri Facebook na Instagram aho hagiye kuzaza haraca utuvideo dutoye n'ama image make zogenda araranga Miss Burundi 2025 tukizera neza ko tuzorira hamwe show durira jewe mu ntara nziza yagutse ya Gitega muri un quart de finale atagihindutse tukazoa turi twibereye ku cicaro neza turi live aho tuzogenda twashikiriza uko ibintu bigiye bitandukanye ukore abone canke subscribe mu rurimi rw'icongereza ku mazina yiwanje ari Pastor Nahimana nyitwa Timote super manager behind camera yari kabiri kanini umwe ku mubumbi Fernand amaju n'amasanamu niwe yariko aratuma bigenda neza nizere ko mwese muguye neza Imana nkorera ibahezagire ciao God bless you.